Back from the dead. Kiragoye. Reka tubaramutse tuvuga ati bwake cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri ko murabira ko video novuga ngo iki ni cya kiganiro ku gatumba iwacu neza na neza twageze mu ntara ya Kayanza aho twaje kuraba urukino mu Burundi novuga ngo ubu rusanzwe rugezweho. Murabona bano bakobwa babiri basanzwe bampagatiye, murabona ko ari abakobwa beza n'inkumi nziza, sinzi ko harimo n'umumama baridondora kumbure muraza kubamenya. Reka tubaramutse ibikurikira nibo baza kubivuga nta byinshi two bandanya tuvuga. Reka duhere ngaha turabona uno avuganisha jejwe muri no groupe yari kirakina. Jeni twishimire Janine Sara hamanda umumama w'abana batatu, abandi kapitene wa equipe volleyball agasaka ingozi. Mwumvise ni umumama nari navuze ko ari umujene, murabona ko ari umujene, urumva aracyari umujene kameme ngira nta myaka 40 arakwitsa. Reka uno nawe kumbure abidondora. Hama nanje nkaba nitwa Ndacyayisaba Eliane, nkabasanzwe ndumukinyi wa club agasaka volleyball. Twariko turaraba urukino ruhejeje kuba mutahukanye kumbure intsinzi ico bita finale, igikombe mukanya barakibashikiriza, nibaza yuko tuza kwerekana bariko barabaha igikombe. Mbega kubwanyu mwavyakiriye gute kuba mushoboye kugeraho mushobora kushika ku ntsinzi nyakuri, intsinzi ya nyuma mugatahukana igikombe? Tubu twavyakiriye neza cyane nk'umugwi w'agasaka volleyball, twavyakiriye neza cyane, umunezero mwinshi ko twaravyiteguriye, turushiramwe ingufu nyinshi, dushiramwo n'igisabisho twigeze twibagira kubisaba. Hanyuma n'urukino rwa kabiri dutahukanye, n'intsinzi ya kabiri dutahukanye, mwakoze ko ari twatahukanye ikombe nk'iki, nicerekana ko vy'ukuri atari giturumbuka. Mu mwaka weze ntabwo cyari giturumbuka ko twatsinze. None munsi turashimiye cyane, dufise ivyishimo, dufise umunezero. Kumbure uno numukinyi yari karakina, uravye urukino mwakinye mu mwaka uheze n'ubu uye kubo mwahuye ubona urukino rwari rukomeye cyane rwaruru. Ndavye ku rukino twakinye no munsi n'ubwo mu mwaka uheze, ubwo mu mwaka uheze novuga hariko rwari rukomeye cyane, kuko ndavye abuno munsi naho mu kuja mu kibuga vyatugoye ku ntango, mu mwaka uheze niho vyari vyatugoye kandi cyane gose. Novuga ngo uravye effort mwakoresheje mu gukina, aba bakinyi mwakinye buno munsi mwari mumaze guhura. Abakinyi twahuye uno munsi twari bwahure mu mikino izwi, twari tumaze guhura mu biyemwe twita ama match amical. Twarahuye igihe kimwe Igitega kandi baradutsinze vyoroshe kuko abakinyi bacu niko ari kwabegeranije bose, hanyuma nabo bari biyegeranije ari abakinyi benshi cyane, tugenda kukinira iwabo. Twari ko tumera nk'aho bateye intege kuko yari equipe nshasha, twari tumaze guhura rero, ariko twari gwahure mu rwego nkuru. Mbega aho tumaze kubona ko hariho inkino nka football cyangwa basket cyangwa za handball, usanga bajabuka amazi bagiye gukina mu bihugu byo hanze, mwebwe kumbure mwoba muri gahunda yuko muhejeje gukina zino nkino tubona ngaha azibahuza mushobora kuronka uburenganzira bwo kushobora kujabuka hanze? Muri mu ntunganyo ya volleyball mu Burundi, Ligue Intérieure B nk'iyi coupe duronse ntabwo turabona ko bavuga ko twateza kuja hanze, ariko muri gahunda vyategerezwa kuko equipe yatsinze mu gihugu cyose ntiyateza kugarukira ngaho, yotegereje kugenda gukina hanze ikagahura n'imigwi iyo mu gihugu hagati nk'uko nyene, ariko kugeza ubu ku ntambwe tugeze ko mu gihugu cacu ntavyo turabona, ntavyo turumva. Wibaza yuko ico bakibuze kugira mushobore gushika hanze cyo bari giki kugira mushobore kugenda? Cyama kibura igihe cyose bari uburyo buke, kuko no kuvuga kugenda hanze gutwara equipe bisaba uburyo bwinshi, twebwe nka equipe yigenga ntabyo twoshobora, ariko federation ibishizemo ingufu byoshoboka. Reka kumbure nka wewe uri umukinyi, urumva yuko ufise ivyizero yuko iki avuze umushobora kugira novuga akantu ko bakabagirira faveur yo gushobora kuva mu kigo cy'u Burundi mukaja hanze mugiye gukina, uwo buvyizeye? Ndavyizeye cyane kandi niho vyo bani navyiza cyane, kuko uravye ukungene tuba turabambere nkumwe championnat duhejeje, vyasaba yuko natwe badutera intege baka turenze iki gihugu cy'u Burundi, kuko nubundi batabidukoreye tuguma turi hahandi dukina atanga uvu nyinshi tubishiramo.
nibaza dusozera kino kiganiro cacu nibaza yuko hariho benshi cane mw'iki gihugu c'u Burundi uno mukino batawumenyereye ukinwa aho dusanga mu ntara hagati mu makomine hagati bakina imikino ya football n'izindi nkino mbe ku bwanyu mwamwibaza yuko zino nkino zikwiye mu gihugu cose izi nkino ntizikwiye mu gihugu cose kuko n'urukino rutoroha gutunganya nkuko muravuga umupira w'amaguru bisaba umupira gusa n'ahantu hariho hose ariko umupira w'amaboko wacu wa volleyball urasaba file urasaba amapoto abiri urasaba ikibuga gitunganije neza urasaba n'imipira kandi imipira ya volleyball ibinazimvye niyo mpamvu rero bishobora kuba biri mu bituma volley idakwiragiye mu gihugu cose nkuko mubona iyindi mikino cyane cyane y'amaguru ikwiye mu gihugu cose akajambo kanyuma ushobora gushikiriza nk'abantu bajejwe inkino muri iki gihugu cyacu Burundi kugira ngo bagire effort abigeme b'igihugu nabo bashobore gutera imbere mu no mukino nabo bashobore kuja hejuru kugira ngo bikwire mu ntara zose no mu makomine yose nkuko n'izindi nkino usanga bimeze binashobotse muronke n'akarusho ko kuja hanze akajambo kanyuma ku bantu boba bajejwe ibintu by'inkino muri iki gihugu cyacu abantu bajejwe ibintu by'inkino mu kino gihugu cyacu turabasaba cyane dushimitse ko urukino rw'amaboko volleyball batoroshira mu mikino ya nyuma bashiremo inguvu hanyuma bagwiza ibikoresho cyane bahereye ku mashure nayo b'amashure mato ayo twita ekofo bagwijemwe ibikoresho ibisigaye abanyeshure canke amatala ibyo twakwita impano ziri hari nyinshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi bashaka gukina volleyball bagakina urukino rwiza cyane n'igihe twogenda hanze tukagenda dutwaye abana bakiri bato bameze neza kandi bamenyereye urukino bivanye n'inguvu abajejwe inkino mu Burundi bashizemo kumbure ukabivuze nawe niko wovyumva nk'umukinyi cyane niko ndavyumva ndavye nkaho tuba duherereye hari aho usanga babishoboye gusa bakabura ubwo buryo bw'ivyo bikoresho vyiza bishoboka bo bidufashisha kugira dushiremo inguvu nyinshi ndibaza nariko ndavuga ko turiko turasozera kino kiganiro cacu hariho igihe usanga abakinyi benshi ku kwezi hari akarusho baronka buri kwezi aba football ugasanga babaye nk'ahantu ugasanga kumbure barafungura ugasanga bibeshejeho kubw'urukino kanaka rwabo sinzi yuko nka mwebwe ariko vyoba bimeze kumbure muri urukino rwanyu ku kwezi mufise ukuntu muronka bivanye n'ukuntu bikababeshaho inotala ikababeshaho oya gushika kuri uyu munsi umupira w'amaboko mu Burundi nta muntu uratunga bamwe bita aba professionnel ngo babigize umwuga oya twebwe turacyari muri abantu bavuga bati kasonze twirukanke turondera uko abana babaho turondera uko tuzobaho hanyuma tukafata mu mwanya muto dufise tugakura iminota 30 canke isaha tukaza tugakina umupira w'amaboko kubera ko tuwukunda kandi twawukinye kuva kera niyo nuko bimeze mu Burundi murakoze cyane reka tubashimire namwe murakoze ego merci beaucoup hanyuma reka dushimire mwe mwafashe kanya muri ko muradukurikirana mutibagira kuja kuri YouTube mwandike Madudu Pro TV mugira subscribe kugira ngo mugira na share partage kugira ngo kino kiganiro